munsi rero nagomba tuvugane ku vyingo n'imiryango, kuko ibibera mu ngo ntawo vyirengagiza. Mu ngo habera ibintu bibi, no mu buzi dukora biragoye yuko vyoshobora kugenda neza. Bitagenda neza mu ngo zacu, biragoye n'ukuntu twoshobora gushika ku ndoto zacu. Uno munsi rero mana yanje ntihabura n'abambagira ibisiga. Mumbabarire mutekereze ngomba nzingurure dosiye zanyu. Hariho abantu usanga batunanye ibibuye batuhirahira uvuga ibintu vyacu. Mana yanje ndahinduye mbere ntavyo mvuga, ariko reka ngombe ndabivuge. Tukimene ico gihute, tukifyonde amashira ari imbere avemwo. Erega muganga agomba yuko ukira, aragufyonda akagufyonda nicuya kikabira, ntazi kuvuga ngo yarararara. Oya muganga ivyo ntumubwira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Uno munsi nkuko nabivuze mu ntangamarara, tugomba twige ivyingo n'imiryango. Aha mu butumwa tujejwe harimwo iterambere. Voilà, tuzi iterambere ntituvuga iterambere ry'igihugu gusa, turavuga n'iterambere ry'umuntu ku giti ciwe, ariko turavuga n'iterambere mu miryango. Kuko hatabaye iterambere mu miryango, nta kuntu iterambere ryobaho mu gihugu. Iyo abantu bariko barashwana mu miryango, cane cane iyo abubatse batumvikana, iyo baguma bashwana, iyo baguma baryana, n'ibikorwa bakora ntibiheza ngo bigende neza. Abakoresha babo barabibona, eka mbere nabo bakoresha bakabibona, akenshi bagaca bagwa mu mporero. Iki gihe rero ingo nyinshi ziriko zirasambuka, naho tudafise ibiharuro nyezina vyaho vyoba bigeze. Reka dukoresha ivya kera, atari kera cane ntaco, ku biharuro vyo muri meri ya Bujumbura. Mu mwaka wa 2022 hibonekeje amadivorce canke ugutandukana, ukwahukana amajana 336. Mwumve ikintu kimwe, izi ni divorce ziba zasomwe. Murazi yuko kugira divorce atari ivy'umunsi umwe, birashobora no kumara imyaka 3, imyaka 5. Aha rero hariho abandi benshi baza barahukanye mugabo bataraja imbere y'amategeko kugira ngo bavaneko, mugabo baba batakibana. Mugabo hariho n'abandi benshi rero bobo barahukanye, bahukanira mu nzu, umwe aryama hariya uwundi akaryama hariya. Aba ntibiba biraje inyuma, mugabo biba biri mu nzu gusa. Aba rero ni benshi, sinzi wewe aho ugeze. Hariho n'abandi usanga barahukaniye ku gitanda, baryama ku gitanda kimwe, mugabo barahukanye. Barahukanye wampaye inka. Abandi nabo ugasanga barafise ibimenyetso vyo guhamvya aba nariko ndavuga. Muti ibimenyetso ni ivyahe? Batangura gushwana, voilà, ugasanga ibigumbagumba canke ibishobisho vyaraheze muri bo. Ugasanga ukuvugana sikirenga, bakabona ko hari cahindutse, mugabo bakabigumamwo uko. Ivyo rero ni ibimenyetso sindamusiga ko uba uri kuregereza ya migwi nari mpejeje kuvuga. Nibiki none bikunda gutera ukwahukana? Ubwa mbere na mbere nuguhemukirana. Voilà, umwe agacinya umuwundi. Ico rero ni ikintu kibi cane gishobora gutuma habaho divorce. Ubwa kabiri, abantu barashobora kugira mariage canke barashobora kubaka izabo batiteguye neza. Umukobwa akagenda kubaka atazi ivy'urugo, atazi ingene azokwitwara mu rugo. N'umuhungu uko atateguwe.
ubwa gatatu n'amaronko. Voilà. Ugasanga baragize mariage, ubukene bugatuma urugo rusambuka kubera uwundi yabonye amaronko. Kumbure yabonye ufise agafaranga aciye amujako. Aha icya kane twovuga ikijanye n'ubwoko. Iki rero turavuga ngo caraheze, mugabo hari abantu iki kintu bakigikorerako ugasanga kiriko kirazana n'ibibazo mu ngo. Kuri iki kintu reka mubanze mwumvirize aka kantu karahambaye. Mu ishengero abantu umuntu ugasanga bawe jewe ndi umuhutu, jewe ndi umututsi, jewe ndi umunaka, vraiment oublier le Seigneur. Nuje so no kumvira ijuru niba ugifise ibyo bintu mu mutwe. Ruko mwanyu ugifise ibyo bintu mu mutwe ucufuta iby'ijuru nturimwo. Nimba uja gusenga, nimba wizera iby'ijuru, mana yanje wewe ukaba ugifise ibyo bintu mu mutwe, burafuta iby'ijuru, burakura no mu mutwe. Ubu ni ubutumwa bwa mbere, umviriza ubwa kabiri. Ubu hari abantu bari hano ari abatutsi mu mutima, abandi ni abahutu mu mutima, abandi ni abandi, akaba afite iyo ngwara, akaba akunda Imana, ariko aho hantu akaba arakagwara agendana. Atako n'akagwara kabi. Aka kagwara rero karashobora gutuma ingo zisambuka. Aha ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo wampaye inka. Reka ngeze ngaho ntiyabuze uwumvise. Ubwa gatanu ikintu gituma ingo zisambuka ni ukutavugana. Canke le manque de communication entre les conjoints. Icya gatandatu ni imishwano mu rugo. Gukubita uwo mwubakanye, ibi bintu birashobora gutuma zisambuka. Uno munsi rero ndabazaniye icirore kugira ngo abantu mwese mwubatse mwirabe, musuzume amagara y'ingo zanyu, murabe aho mugeze. Tugomba turabire hamwe icigwa cakozwe n'umwigisha wa za kaminuza yitwa Professeur David Olsen, yigisha kuri kaminuza y'i Montreal hariya mu gihugu ca Canada. Yerekanye ubwoko indwi bwa mariage canke ubwoko indwi bw'ingo. Kuko iyo ugize mariage ubugiye mu rugo, ni ukuvuga nico gituma iki cigwa ari cabubatse. Aha rero arerekana n'urugero zigezeko mu vyo kwahukana canke kugomba kwahukana. Nico gituma navuze nti mwipime mwese murabe aho ingo zanyu zigeze. Umugabo ni n'umurongozi canke umuyobozi wa programme de sociologie de la famille kuri kaminuza y'i Minnesota hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha rero ngo hakozwe icigwa ku bantu 15,000. Bivanye n'ico cigwa yakoze rero yaciye yerekana ubwoko indwi bwa mariage canke bw'ingo. Ubwoko bwa mbere ngo ni le mariage affaibli. Le mariage affaibli mu yandi majambo ni mariage idakomeye, n'urugo rujogajoga. Voilà. Ngo mwene izi ngo rero zigize ibice 40%. Ngo abantu bari muri uru rugo usanga bari muri instabilité na insatisfaction totale. Ni ukuvuga ngo urugo rwabo rurahungabana, ntibashimishwa n'uburyo babayeho. Ngo bose, aha ndavuga umugabo n'umugore, bumva ico baciza bovana. Ngo barakiritikana, umwe agakiritika uwundi uko ameze, uwundi akabikora uko nyene. Ngo kandi abo bantu usanga n'uburyo atari kirenga. Ni ukuvuga ngo ntaco baba birengeje. Urumva yuko n'ubukene buba burimwo. Ngo abenshi baba ariho bakibana. Ngo kandi abenshi muri abo usanga bavuye mu mafamiye abavyeyi bahukanye. Canke ugasanga umwe muri abo bubakanye yarahukanye. Ariko ngo kubera babura uko bagira, kumbure
babona yuko vyohava bifata igihe kirekire bagomba kugira divorce ngo baremeza bakaguma babana uko nyene. Wewe uri hehe? Wowe uri muri uyu mugwi? Mariage ya kabiri nico yise le mariage financier. Mariage financier muca mwumvamwo ibintu vy'amahera, abo bantu batwaranye bisunze amahera. Ibi bice vya mwanizi mariage rero navyo bingana na 11%. Aba rero ngo n'abantu bashwana bagapfa ukuntu bashobora kuvugana kugira ngo bashobore gutorera inyishu ibibazo. Nabo nyene ngo barakiritikana bivanye nuko bameze. Ariko rero ngo kubera ubuzi bakora ugasanga baracafatanijwe n'amahera baronka. Ayo mahera ngo niyo atuma bagumana naho ibindi biba vyarayangaye. Murumva yuko naho bishika bakiyumvira ibyo kwahukana ntibabikora kubera ayo mahera. Voilà, nico gituma bayita le mariage financier. Mbega wewe uri muri mariage financier? Voilà. Umuntu agenda ku muntu kubera akunze amahera, voilà, abari muri mariage, le mariage financier. Arafatwa nabi bakamufata nk'ibutura, agafatwa nabi agasubira agafatwa nabi, mugabo avuga ati sindaruvamwo. Kubera iki? Kubera akagahera. Voilà. Kumbure bashobora kuba bamuhaye imangazine, bashobora kubagendera mu modokari nziza nziza. Voilà. Ivyo akagira ati jewe agomba mvange, agomba girene, jewe sindaruvamwo. Voilà, ico nico bise le mariage financier. Mariage ya gatatu nico bise le mariage conflictuel. Iyi nayo ni mariage y'imitongano. Ngo abayirimwo bapfa ibintu vyinshi, barakiritikana, ntibashobora kuvugana neza, manque de communication, ivyerekeye ibanga ry'abubatse ryarindi ntibashobora kuryumvikanako, n'uburyo boshobora gukemura ibibazo vyabo ngo ntibashobora kubwumvikanako. Ngo mwene izi ngo zigize ibice 14%. Aba bantu ngo ntibigera biyumvira no kwicarana kugira ngo bashobore guheza ikibazo cabaye hagati yabo. Aba nabo nyene ngo bariyumvira kugira divorce, ariko ngo ikintu kiba kikibafatanije n'abana, n'imiryango, n'idini. Voilà. Ugasanga baraja gusenga, ugasanga barabonana n'imiryango, mugabo vy'ukuri bo bazi yuko bahukanye. Voilà, bashobora kuba barahukanye emotionnellement, mu bigumbagumba. Voilà, nibaza ko mwabitahuye. Mariage ya kane ni yitwa le mariage traditionnel. Tuhave tuvuga ngo ni ya mariage ya kera gamana yanje. Mwene izi mariage nazo ngo ni bice 10%. Abari muri uru rugo ngo baravyishimira, barishimira relation yabo, ariko rero ngo ico batumvikanako n'uburyo bashobora kuvuganamwo hamwe n'ivyerekeye ibanga ry'abubatse ryarindi nyene. Ivyo ngo nivyo bikunda gutuma batumvikana, ariko ngo ntibakritikana, babazi ingene batora umuti w'ingorane yadutse. Ngo ugusenga canke idini basengeramwo, reka ndeke kuvuga idini mvuge ukwemera. Ngo n'imiryango yabo ivyo birafasha urugo rwabo kugira ngo rugume ruhagaze. Abari mu rugo ngusanga bamaranye imyaka itari mike. Ngo urugo rwabo ntiruhungabana, usanga ruri stable. Aha rero umuntu yoca yibaza ati ni kubera ko abantu ba kera usanga barambiye mu ngo. Voilà, ico ni kibazo ushobora kwibaza. Ubugira gatanu nico yise le mariage équilibré. Reka tuvuga duti ni mariage iri ku munzane. Voilà. Ngo muri iyi mariage abantu barashima urugo rwabo ruba rumeze neza. Ngo mu kuvugana canke bariko baragira communication ngo bavugana ubwenge, bigatuma
ibibazo bari bafise bitora umuti. Aba rero gusanga bumvikana, ariko ngo intege nke zabo zihagaze ku mafaranga, ingene bajera amafaranga niho usanga bafise intege nke. Ngo barumvikana kuvyerekeye ukwinezereza, kuvyerekeye indero y'abana, ngo barumvikana no kuvyerekeye ryabanga ryarindi nyene. Ngo aba bantu bashira imbere cane umuryango. Ariko rero naho biruko ngo icakane cabo, voilà, icakane cizo ngo bariyumvira kwahukana. Mugabo murumva yuko atari benshi. Icakane n'abantu bake cane. Mariage ya gatandatu nico yise le mariage harmonieux. Abari muri mwene izi ngo ni bice 8 kwijana. Le mariage harmonieux ni mariage twovuga yuko iri ku rutonde, ni mariage imeze neza. Ababa muri uru rugo usanga bumvikana neza, kandi nibanga ry'urugo ngo bararyumvikana ko neza. Ariko rero baba bantu usanga bikunda, ngo babona ko abana ari umuzigo munini. Ngo gusomesha abana babo ivyo birabatera stress. Ngo iyo habaye ingorane mu muryango, abana nibo bahagirira ikibazo. Mariage y'indwi akaba ari nayo ya nyuma, c'est le mariage énergisé. Mariage y'inguvu, urugo rw'inguvu. Abantu baba muri izi ngo usanga bumvikana, ikije cose barakivugana ko atangorane. Ngo nabo baragira ingorane, ariko izo ngorane baba bagize bazitorera umuti mu bwenge. Ngo barazi ingene baganira neza. Ngo mu muryango baba bamerewe neza, bararyohererwa n'ubutunzi baba bafise. Ngo abenshi mu bari muri izi ngo baba bamaranye imyaka atari mike. Ngo abenshi mu bari muri izi ngo baba bavuye mu ngo zisoneye, ingo zitarimwo ibibazo nka bijya twagiye turadondagura. Nico gituma kenshi mu gutora umugeni baraba iyo avuye. Iyo ukuye umugeni mu bantu bari indiscipline, murumva yuko ibice byinshi uwo mugeni nawe aba yaranduye. Iyo ukuye umuntu mu bantu bisoneye, abantu babayeho neza mu rugo rwabo, uwo mugeni akenshi azameze nk'uko nyene. Aha rero ngo naho nabo nyene baba bari mu buzima bumeze uku, ngo umukenyezi umwe kuri 7 usanga yifuza kwahukana. Nuko ndahejeje kubashikiriza icirore. Rero wewe sinzi aho uhagaze. Woba uhagaze muri 3 za mbere canke 3 za nyuma? Izi ngo 3 za nyuma nizo ndabifurije. Muri izi ngo 3 za nyuma vy'ukuri abantu usanga babanye, baba barahuriranye, baba bumvikana, baba babona kumwe indoto zabo. Mwebwe namwe mutararongora mwitonde, mugende buke buke. Ndabifurije kugira ingo nk'izi 3 za nyuma. Namwe muri zirya 3 za mbere nadondaguye, mugerageze mugira ibiganiro, muvugane kukitagenda neza, hanyuma ibitagenda neza mu bitorere umuti. Ikiganiro nico camari umuti wa vyose. Ntimuvane, kuko divorce ntishoboka. Irashoboka mu mpapuro, mugabo ku mutima ntivako. Mwaravyaranye hoho ni nk'ibindi. Muribesha ngo mwarahukanye ku mpapuro, ariko imitima ibigifatanye kubera abo bana mwavyaranye. Turetse n'abana, iyo mubaye umubiri umwe vy'ukuri, iyo muhebanye mu mpapuro murahebana, mugabo mu bigumbagumba
biragoye yuko mushobora kuvana. Ndizera yuko iki cigwa kiza kubafasha. Reka wewe wafashijwe n'iki cigwa, wewe witoye umugwi urugo rwawe rurimwo, nimba utaragira subscribe uyigire, ufyonde kuri jeme, ufyonde no kuri kakazogera, ibisigaye navyo reka twibandanize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ndabipfurije mwese aho muri kugira ingo nziza, ingo z'agahore, ingo harmonie, ingo équilibré, ingo energize wa mainka.